Chuti bakunze ibiganiro by'inkino bica kuri Indudi TV ndabaramutsa nongera kandi nkabahanamwiriwe bivanye naho muherereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indudi TV idasiba kwamazanya amakuru ashushe nkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakinani wacu ndetse no hanze y'igihugu abarezi abakinyi bakera bamwe twita aba legend abamenyereza n'abandi batandukanye. No musi rero amakuru tubafitiye na makuru y'abakinyi b'abarundi ingene bagiye bavyitwaramwo mimigwi yabo abo bakinyi bakaba basanzwe bakina hanze y'igihugu. Reka dutangure mu gihugu ca Tanzania aho ku munsi wa gatandatu hari haramutse haba derby yo mu gisagara ca Dar es Salaam beshi bita Kariakoo derby aho umugwi wa Simba Sport Club wari wakiriye umugwi wa Young Africans urukino ruza kurangira imigwi yose inganije ubusa ku bundi. Saido Ntibazonkiza yarakinye urukino gose ndetse bamwe mu bantu bari bitabiye urwo rukino bamutoye nka main of the match kuvuga yuko umukinyi yaranze urwo rukino. Ku rundi ruhande umugwi wa Mtibwa Sugar wirahiye umugwi wa Biashara United ibitsindo 2 ku busa. Steven Zigamasaba akinira mu mugwi wa Mtibwa Sugar niwe yinjije igitsindo ca mbere cha Mtibwa Sugar akaba yashoboye no gukina iminota igera kuri 700. Ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Rwanda umugwi wa AS Kigali washoboye kunganya n'umugwi wa Etincelle igisindo kimwe ku kindi rwarukino rw'indwi ya 8 higanwa rikuru ry'igihugu cy'u Rwanda aho abakinyi babiri Hussein Shaban Chabalala na Piero Kwizera barabonetse ku rutonde rw'abakinyi 11 batanguye ku ruhande rw'umugwi wa AS Kigali abo akaba ari abakinyi b'abarundi. Ku rundi ruhande umugwi wa Gasogi United washoboye kunganya n'umugwi wa Kiyovu Sport igisindo kimwe ku kindi muri iryo higanwa nyene aho abakinyi babiri Abed Bigirimana abakinyi babiri b'abarundi Abed Bigirimana na Ismail Shibirimana Pichu bari ku rutonde rw'abakinyi 11 batanguye ku ruhande rw'umugwi wa Kiyovu Sport mu gihe umukinyi Bizimana Amis Coutinho yinjiye mu gice cya kabiri muri urwo rukino nyene muri uwo mugwi nyene. Muri Gasogi umukinyi w'umurundi Museremu Idi ntiyabonetse ku rutonde rw'abakinyi 18. Umugwi wa Rayon Sport usanzwe ukinamwa abakinyi babiri b'abarundi Karim Makenzi hamwe na Ndizeye Samuel watanye mu mitwe n'umugwi wa Gorilla FC. Urwo rukino rwarangiye imigwi yose inganije igitsindo kimwe ku kindi. Karim Makenze niwe yatanguye mu bakinyi 11 mu gihe Samuel ataronse amahirwe yo gutanga urwo rukino. Umugwi wa Police FC ukinamwe umukinyi w'umurundi Musa Omar wasinze ibisindo 2 kuri kimwe. Umugwi wa Musanze umukinyi Omar yatanguye mu bakinyi 11 batanguye muri urwo rukino. Mu gihugu ca Kenya umugwi wa Sofapaka washoboye kunganya n'umugwi wa Tusker ubusa ku bundi. Rwari urukino rw'ihiganwa y'igihugu ca Kenya aho umukinyi David Shimirimana yakinye iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Sofapaka. Ku rundi ruhande umugwi wa Gor Mahia washoboye kunganya n'umugwi wa Bandari ubusa ku bundi. Ni muri iryo higano nyene aho umukinyi Gilles Ulimwengu yari mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye ku ruhande rw'umugwi wa Gor Mahia mu gihe umunyegori Justin Ndikumana ntiyabonetse ku ruhande rw'abakinyi 18 ku ruhande rw'umugwi wa Bandari FC. Mu gihugu cy'u Buganda umugwi wa Busoga United washoboye gutsindwa kunyagirwa n'umugwi wa Vipers ibitsindo 4 kuri kimwe. Rwari urukino rw'indwi ya 10 yihiganwa rikuru ry'igihugu ca Uganda aho umunyegori Fabien Mutombola yakinye iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Vipers. Ku rundi ruhande aho nyene mu Buganda umugwi wa Mbarara City washoboye gutsinda umugwi wa Onduparaka ibisindo 3 kuri 2 muri iryo higanwa nyene gihugu ca Uganda aho umukinyi Pistis Barenge umukinyi w'umurundi yakinye iminota yose y'urukino ku ruhande rw'umugwi wa Mbarara City. Tugiye rero mu Bwongereza hariya kwa Saido Berahino umugwi wa Crewe FC washoboye gutsindwa n'umugwi wa Sheffield Wednesday ibitsindo 2 ku busa. Umugwi wa Sheffield usanzwe ukinamwa Saido Berahino kizigenza w'inamba mu rugamba rw'urukino rw'indwi ya 22 yihiganwa rya League 1 mu gihugu cy'u Bwongereza aho kizigenza w'inamba mu rugamba Saido Berahino yinjiye asubira ku munota wa 83 ku ruhande rw'umugwi wa Sheffield. Biboneka yuko ibintu ntibimeze neza kuri Saido Berahino. Mu gihugu ca Turkey umugwi wa Istanbul Basaksehir ubandanya uduza amanota bidasanzwe aho baraye bakwije inkino 10 badasindwa mwihiganwa rikuru ry'igihugu ca Turkey. Uwo mugwi ukinamwo umukinyi w'inamba mu rugamba Ndayishimiye Youssuf Nyange ukaba waruhejeje gukina urukino rw'indwi ya 16 y'iryo higanwa aho bari bakiriye umugwi wa Kasim Pasa bawusinda ibisindo
2-1. Youssuf Nyange yakinye iminota yose y'urukino umugwa Basaksehir waciye urara mu kibanza ca kane n'amanota 28 mu rutonde rw'ihiganwa. Muri ico gihugu nyene ca Turki ihiganwa ry'abakinyi batarenze imyaka 19 ryarabandanije, aho ku mpera z'indwi irangiye bari bageze ku ndwi igira 8 y'ihiganwa. Umugwaye ni Malatyaspor wabatarenze imyaka 19 ukinamwo umukinyi w'umurundi Irakoze Pikler wasinze umugwi wa Alanyaspor wabatarenze imyaka 19 ibitsindo 2-0. Umukinyi Pikler yakinye iminota yose y'urukino. Uyo mugwi wa Malatyaspor wabatarenze imyaka 19 ukaba ubarizwa mu kibanza ca 15 mu migwi 20 igize ihiganwa ry'abakinyi batarenze imyaka 19.